bakunzi b'inshumeti muri hangana umuntu aryamye kumva kandi mva aryamye ko natari kubona umuntu aryamye kumva hewe ni sawa niki kuzibisha media ujya mu banyi yarambwiye ati ino hari abantu mwijoro babayo rero nanje naje kwitohoreza arambwiye ati bakunzi b'inyishu media ni hatari biragoye kubona abantu baba hafi mande turabona imva kweri bakunzi b'inyishu media kumana natwe muraza kumenya byinshi muraza kumenya ibigiye bitandukanye rero ngora kandi aka kaburi ni gashasha sawa bakunzi b'inyishu media urabona aka kaburi ni gashasha kandi kumenya ivyaho rero usanga bigoye ariko rero nubwo bavuze kurya nubwo bavuga ati hari abantu bahora baza mwijoro ugasanga bariko barakina umupira je nibaza ko baduhenze kubera ahantu haha nta bantu bovyuka hohinduka ikibuga gute abantu barahuguza konje none atabombonye umuntu muzima akavuga yuko ngaha ahora hahinduka ikibuga none hari ikibuga muri ko murabo je ndakunda gutohoza ndakunda ibintu bivyizewe neza nta kuntu umuntu yoza akambira ngo hano hahora hahinduka ikibuga she ndavyemera uyu munsi rero nico gituma navuze ati reka nze nirabira ico kibuga none ikibuga simbona je mbona imisaraba gusa kandi abantu bo ngaha bagaragara ko bafuye araberanda gusa kubera bose bari ko mashuko hari ahandi hantu nagiye nsanga hari kw'inkono hejuru nsanga hari kw'ibintu vyapfuye naba ariko ngaha n'abantu basenga gusa baza kuhashingura si vyiza rero yuko twoza turavuga n'abantu bigiriye iwabo bitahiye tuze turavuga nabi ngo mwijoro ngo baravyuka bakunzi b'inyishu media wapi ibi bintu sivyo cameraman twitahire je mbona ngaha ivyo bambwiye atari ivyo amakuru bambwiye si ngo barakina umupira mwijoro aha bari he biragoye cameraman bibasha tudugane ngaha cyane kandi je sinibaza ko bahereza ngaha biragoye bakunzi b'inyishu media reka tuje hariya hirya naho nje hariya hirya naho twabe usanga turarose izindi nkuru usanga turarose ibindi bintu tutazi ariko mpande yaho bakunzi b'inyishu media je ndafise amakenga wimfa eba atari kwe inzira irahetse ndindira nzane zashakoshi ntibazibe kandi hariho akayira abantu baracayo kwe abantu baracayo kandi mva nyinshi bakunze b'inyishu ntangoye kugira ubwoba kubera jewe natari musuna cameraman ni hatari kwe ubu bugira bakunze b'inyishu media hari ubuyira ni mwipori mu majambo make ni mwipori ni cameraman uraza neza
je numvise ngo hari ikibuga c'umupira ino bahora baza gukina mwijoro jeje kuraba iyo tere niyo maci abantu baza gukiniramwo kaburi kubera sindavyumva ndarushe ewa abantu cameraman ngene nk'ubu duciye tubabona bariko barakina twobigenza gute twosha turoreye cameraman ndatari rero ngo tubandanye turaba cameraman ndabonye imva ya VIP gusa rero hicaye kwa gakobwa ako gakobwa sasa urakabona cameraman we peti wagiye abantu namwe swa bakunze ibintu media cameraman ndabuze yagiye ubwo niba mwivye mana we kamera hasi shaya mamiliyoni hasi ugata hasi Hola. Bibasha cameraman abonye iki? Bakunze binshi media je rero sinshobora kubarika. Kambandanye ngende ndabe umuntu ari imbogo. Ndabona ndiko mbona imva ariko iyi mva reka muteze kunze bintu media muravye neza je ndabona umuntu aryamye kwiyumva nibibazo ngomba negere hapfa wavutse abantu b'Imana ngomba negere kuko hapfa uwavutse hari biti ngaha navyo birafatana nzi binyishumete muri hangana umuntu aryamye kumva kandi mva aryamye ko kubona umuntu aryamye kubumva aryamye neza kubumva ntacyo yinona yasinziriye ikibazo na kimwe ni hatari rero kumuvugisha ni hatari rero kumuvugisha biraza kugora umuntu aryamye asinziriye je ndamwubahukana mbega hoho je ndamwegera umuntu ntazi icyamuzanye ngaho kwiyahura biba wewe kunze benshi
ihangane wewe hey kujyanye n'ibiki mikrofone ndaresha rero mikirobere aranyica ndahumiye araba nk'ikirura hewe muko akira tangu tukumira kweli naje kurondera imipira ino ndahiga kwikwe muko akira mikro akira tuvugana mukuramwo naco n'ikindi kugira nita ntavuga ni kirura hewe muko bakunzi b'inyishu media rero tubonye umukobwa yicaye kumva ndavuga ati reka tumwegere turabe igitangaje ariko ararira ntitwamenye na kimwe jewe natinye kumwegera ico nakoze namuhaye mikro mwabibonye kugira ngo dushobore kuvugana neza jewe rero hanyatari hewe ni sawa ntavuga nta na kimwe yishura ntituramenya icyamuzanye ngaho ariko bakoze ndaza gusobanukirwa byose ubona ko bigoye je bari bambwiye yuko ari ikibuga cy'umupira ariko ni hatari muko hewe ni sawa niki kuzibisha media muri hangana kabisa birarenze kubona umuntu ariko wumva ari kararira ahantu ushobora kumenya ikiriko kiramuriza je nanje kumwegera abantu w'Imana numva ari bibazo niyumviriye ukuntu hoja kumwegera vyase cameraman iwe yantereye kamera yiruka yapfuye kumubona cameraman aratinya Mana je navuze ati reka mbandanyeze kuko ntivyoherera ngaha nimba ari umuzimu bakunzi b'inyishu media biragoye uvyumva muko kunaraba bakunzi b'inyishu media we niki kugumurira ngaha kumva y'abandi umviriza ndagusabye umve mu maso bakunzi b'inyishu media ni hatari biragoye niki no ubuzingi umuntu yahuye navyo ukazureta uzana amagambo yiwawe ngaha ufise ibibazo nyabaki muko ndakabana ndeka nibi bakunzi b'inyishu media ni frappe usanga ari umwe mu bafana nawe muko umviriza tuvugane kukebuke mbwira nta ngorane
tuvuge buke buke basi sivyo je nta kibi ndagushakira nkeneye gusa kumenya icyakuzanye ngaha sivyo umviriza ndakubwira nimba udashaka ko je nawe dushwana ndagusabye uve ngaho ugende akonze n'icume ryane hari muko mbwira ikibazo ufise usanga twagufashije akonze ibintu cyari je kweri umukobwa Naro kurambaza ikibazo mfise ntubona ko ndi kumva wewe uri kumva ego ubu yapfuye ngaha ni mama wawe canke numwe wo muri family wanyu nuwo muri famille ndakabana nibiki wewe oya tubwire twogufasha cyabira ko Kuweriki wasitse kuweriki bakunzi benshi media ni hatari we muko umviriza mbwira ikibazo wagize basi ndagufasha nze guhamagara abantu baze basi tugutore kutishura wagize ikibazo nyabaki tubwire mu majambo make nta kibi tugushakira twebwe cyo kibazo nagize sinikene bakunzi b'Inshumedia kandi amande yaho ihangane nta ngorane ni mama wawe yapfuye ni papa none nimba atari papa wiwe ngaho hamaze igihe kingana iki wagiye umunsi buri gihe namanga wari waje gusenga tondo saa sita mw'ijoro ku mpamvu bakunze b'Inshumedia frappe amaze kubikirura hajya rero umuntu yama mwitongo usanga ari hatari n'ijya mipira bavuze usanga yarayibonye we kuri aya magambo ngaho nibi kumengo ufise amagambo menshi oya umuntu aba yibabariye ukazana iby'iwawe ahantu uba ubona ibyo umuntu aba arimo waje gusenga uri kuri uramusabira umuntu wawe yapfuye Fize ndakubwire Chewe ki tumanza gasi n'ikindi kubw'umusheri wanje umusheri wawe ubu yapfuye n'umusheri wawe canke n'umugabo wawe oya bakunzi b'Inshumedia wapi jewe uyu mukobwa ndamuzi we none we n'iryambere mbonye je nani ndakuzi we n'umusheri wakuze none wenda kuzura umusheri wakuze ntuduhende rero canke kiretse nimba mwo bamusa nawe ivyo vyakuze rekana navyo muri no mwanya je nibere mu mubabaro w'iwanje none nikuze yapfuye baza kumuhamba ine kufise amagambo menshi we nibiri oya parudo bakunze b'Inshumedia ni hatari wewe nibagiye ukuntu witwa gusa nari ndakuzi ahubwo ntangajwe no kukubona ngaha uti rero n'umusheri wawe yapfuye kutari kubyumva we nibiki mwari mwaragize mariage mwari mwaragize mariage oya ariko twe twaragiye ku bavyeyi yari yaragupezanse harasigaye indwi imwe hari hasigaye indwi imwe ngo mukore ubukwe mana weriki Inshumedia bandaye mwihanganye ni hatari hari hasigaye indwi imwe ngo mukore mariage Mbona nturi kubyumva rero ndakubwiye
none ubona gutuje tugataha twazananye no sinushobora kugusiga ngaha wasanze ngaha genda usiga ngaha nyene we nibiki mukuza waje niki ngo muba mushaka kwinjira mu buzima bw'abantu mwebwe nibiki none nkuba abo muhira hoho baraza hure ibyo muhira si ngombwa none hoho ko mbona usa nk'umuntu afise kigoyi usa nk'umuntu afise kigoyi urafungura ngaha iyo ndamuzaniye indya yase kuzirya nanje nkazonge uhora umugemurira imfungu konzi binshumye cyane hatari biragoye wenda gusavye ugenda mva mu maso none oya ntaco reka ngende none bihora bishika kaza agafungura nibiki ivyo ntibikuraba wewe genda bakunze binshumye kumbe babantu bavuga baraba ikintu kihari none ubona gute uje tugataha nibiki twazananye konzi binshumye je ndawuzi ico mvuga ndumiwe simbona ukuntu bivuga simbona ukuntu bivuga hewe hewe ihangane bakunzi binshumye je ngiye gutohoza amakuru neza y'uwo mukobwa ndayamenye yose ukwano bimeze se kubera ntataha kuza kuryama kumva kumva kweli kunzi binshumye je birandenze umukobwa ari ngaha araryamye ahamaze igihe kumva y'abandi nako y'umusheri wiwe ntatari bakunze binshumye je kanda baseze hewe mpa mikrofone yanje muko mpa mikrofone yanje nigire ngo dutahe bazi